mbabaze umuririmbo sate umuntu akora igikorwa cyose mu ishengero ariko ubuzima abayemo bukaba bumugoye sate akaronka ahandi umuntu akaza akamubwira twe iwacu uri umuririmbyi cyangwa uri umumizisiye cyangwa ukora ikintu cyose baragufasha sate minervaye sate ibyo kwambara sate ikintu icyo ari cyo cyose bivanye n'ubuzima arimo akaca agenda aho hantu kubera icyo kintu bamubwiye ko bashobora kukimufashamo akareka bijya byo kuvuga ngo ni ugukorera imana izoduhemba imana izomenya ingene itubeshaho sinzi ko azoba yacumuye nicyo kibazo ushobora kwidevelopa siribi kuko bariza afata iyo ngingo yo kugenda bw'umukirisu akwiye kugenda n'iryo shengero naryo arisigiye abasigara barakora ivyo yariko arakora si byiza kugenda kuko umenga wari umucangiro rero kuba umwana mu muryango si byiza guta umuryango mu kaga kubera ufite acaba mbona akantu kumenga ndabereke ko nkomeye ngende basigare barahanganye ufashe iyo ngingo ukumva nicyo kintu cyiza wokora tegura abandi basigara barabikora kandi kiba ikintu wanaganiriye n'abantu muri kumwe ngaho maze bumva umuntu yacomotse kuko birashoboka ko no muri iryo shengero bumva bashobora kuba bobikora hano bonumva umuntu abibasigurira ingene bimeze ugasanga kuko utabimenya ntacyo bakora canke naho batobikora mugabo bamenye ko icyo kintu gihari banamenye indoto zawe ko zidashoboka uri aho hantu ko ari ahandi hantu wifuza kugira jewe iyo umuntu akoze ikintu numva natahuye sinihuta guca urubanza cane baza kumuha benefise z'igihugu kuko ntubuzi ibyo ariko aracamo byose ntubuzi amadefi ntubuzi imigambi afise nko gutahura n'umuhamagaro wiwe iyo utumereye ariko rero ni bibi kugenda kubera amahera kuko bavuga ngo amahera arasa mugabo amahera ntasa n'ahasa asa adasa hariho amafaranga akubera umutego kandi akaguhombesha byinshi kurusha kuguma hamwe warundi iryo shengero bambona nk'ingabire gusa batambona nk'umukirisu akwiye kurerwa agakura naho nyene bidanje baragupromotinga ugatuduga hejuru wambaye gusa tubona nkayandera hanyuma ugasanga umuntu ariko araheza nabi kubera aho hantu nabo ntibakubona nk'umuntu nk'umwana bakiriye mu ishengero bakwiye kurera bakubona nk'igikoresho cyo kwexploita kugira ngo bashike ibyo bashaka naho nyene akwiye kuba maso cane ntiyite mu ruko bamuhaye amahera hariho umuntu aguha amahera mugabo agaca gukoresha nk'umwesclave ntababara ubuzima bwawe bw'imwemu mugaca muja muri mindset ya business nyene aho rero upfuye hakuja muri ibyo uva wikugira hahandi indi nzira kuko ndavyumva kuronka ikidutunga birakenewe mugabo inzira yo kukironka siyo yonyene hari izindi umuntu ashobora kwiyumvira zitamwononera mu buzima bw'impembe nica numva novuga